muri kamere kacu ntidushobora gushitsa itegeko Yesu yaduhaye. Ariko Yesu yatubwiye ngo mukunde Imana n'umutima wanyu wose n'umushaha wanyu wose n'ubwenge bwanyu wose n'inkomezi zanyu zose. Yari yaprevoye, yari yategekanije mpemu yera ko ari wo zodushoboza ibyo bintu kubishitsa. Rero utitwararika kugiranira ubucuti bwa mpemu yera, iri bwirizwa rya mbere rizokunanira kuko ntajya ushobora gushitsa muri kamere. Niho baca bavuga ngo icete kirica, kuko abagombye gukora icete cyangwa icamabwirizwa avuga bamye bananirwa, kuko atamuntu muri kamere kiwe k'umuntu ashobora guhimbara Imana ngo ashitse ibyo Imana ishaka, yamaneshwa yamananirwa hana cacete kikamucira urubanza. Nico gituma rero mpemu yera twahawe adushoboza. Nico gituma birimba ngo mpemu abeshaho. Icete kirica ariko mpemu abeshaho. La lettre tue mais l'esprit vivifie. Nukuvuga ngo uravyumva impwemu, uravyumva urabona mpemu w'Imana we watanga ubuzima. Nukuvuga ngo ashobora kudushoboza gutambukira mu cicete cadusaba. Amen. Nico gituma ndakudekuhajije ntuze nari mugerageze kwiruka umuhamagaro canke kursi Imana iguhamagariye ukonta ku nkomezi zawe. Canke uvuga ngo je namenye umushinga ntaye bamwe banshima mu muryango nibi nzobishobora. Oya, biratandukanye, kuko nimba indero y'ikirundi yarakugize mwiza, ariko indero y'ikirundi ntigukarifya kubijanye n'impwemu. Uko wewe uravyumva, urabona uri umuntu kubera icaha cahaye ubushobozi kamere kawe. Uravyumva impwemu yawe yagizwe nzima igihe wavyagwa muri mpwemu w'Imana, wakiriye Yesu umwami n'umukiza mu gakiza, kandi urugendo rwo gukurikira Imana uzokwama urushobozwa na wa wundi mpwemu nyene yabaye à l'origine ya naissance yawe. Nuko utashoboye kwivyara mu bwami bw'Imana muri decision yawe, hakarira kubaho intervention ya mpwemu yera, niko utazoshobora gushishikara mu rugendo mu nkomezi zawe, uzokwama ukeneye mpwemu yera. Okay? Mpwemu yera ni don. Mpwemu yera ni ingabire abizeye Yesu Kristo bahabwa. Mpwemu yera aza mu buzima bw'abantu bihanye bakiriye Yesu, hama akaza mu buzima bwabo uko batunganijwe, akaza kuba mu buzima bwabo bakamubera ingoro. Mpwemu yera ashobora kuzana resulta mu buzima bwacu, ivyama mu buzima bwacu, ingeso nziza no kwifata no gukarira abantu no gukubita inkoni abantu bidashobora kubazanira. Nico gituma umukristo akuze agomba kwiga kumenya uruhara rwa mpwemu yera mu bijanye n'iterambere yiwe, mu bijanye n'imibereho yiwe. Sishobora kuza ngo ndabaforce ndabigishe gukundana, kuko hari abantu iyo ibintu bishize mu ibwirizwa abantu babigira mu buryarya. Uburyarya nyabwone si ikimenyetso cyo guhinduka, n'ugukamufura, no kunyegeza, no guhisha. Kandi iyo ukora ikintu mu buryarya urarambirwa ukaruha. Ariko iyo ikintu gikora kuko mpwemu yera ariko arakora mu buzima bwawe, ushika ku ntambuko z'ugukura zitangaza umuntu wese. Iki nico gituma iki gitabo kirimo intahe nyinshi zikomeye z'ibintu byabahaha. Sinobabwira ngo nimutangure kudandaza ibyanyu kuko mwoca munandaba ngo wasaze kuko mpwemu ntahari. Mwavyumva? Nukuvuga ngo nta muntu ashobora kugutegeka gukora ibintu mpwemu yera yokora mu buzima bwawe. Ico rero dukeneye n'ishengero, dukeneye mpwemu yera. Dukeneye ko umumambure wese aba ari contrôlé na Saint-Esprit, yaba ari munsi y'ubutegetsi bwa Saint-Esprit. Aho nta discussion, aho nta débat, aho nta iyo mpwemu yera ariko arakora. Nico gituma uzosanga mu buzima bw'agakiza bamwe bagira progrès abandi batayigira, byose bivana n'ingene bamwe n'abandi badepanda ku kugwa ca mpwemu yera. Muntu w'Imana ndanaguhebuze ndakubwire ngo reka kwigora mu nkomezi zawe ushaka gushitsa ibintu bimwe bimwe, ariko ndagutumiriye iyi saison turimo n'iki gihe gisigaye kiri imbere yawe, wige gusaba mpwemu yera, mpwemu yera umugenzi wanje, w'inshuti yanje, wige gusenga mpwemu yera, wige kumwiha, wige kumwishikana, wige kumwumvira, wige kugira conversation nawe, wige kugira ubucuti nawe. Ngenda kubwire ngo hari ibintu bizoza mu buzima bwawe utazomenya niyo byaje biva, kuko mpwemu yera ari efficace. Yarabwiye abigishwa ngo ni byiza ko ngenda we wakazi. Rero Yesu ndavuze ngo niyihenze, ivyo yavuze kiyagiye hareze imyaka yose biracari valable aujourd'hui no ku buzima bw'irishengero rya Life Center. Ndagomba kubumvisha yuko tumaze gukizwa tukinjira mu bwami bw'Imana tukavyagwa muri mpwemu nk'uko kwa Sawuli, igikurikira kubana n'Imana no kudevelopa ubucuti bwacu n'Imana no gukorera Imana.
mu bisanzwe nta muntu n'umwe akizwa ngo yinjire mu bwami bw'Imana adakwiye gukorera Imana, nta n'umwe. Mwese kandi niba mwarakijijwe muri abakozi b'Imana kuri nivo zitandukanye, mu bikorwa bitandukanye, mu buryo butandukanye, muri strategy zitandukanye, ariko mwese muri abakozi b'Imana. Ndaguhanuye kugira ngo wige kumedita kuri disponibilité ya Saint-Esprit, para kumedita kuri difficulté zawe. Nico gituma igihe Imana ariko irahamagara Mose, Bibiliya iravuga ngo Bibiliya iragaragaza ko Imana yababajwe na Mose. Uko Mose yaguma abwira Imana amafaiblesse afise, Imana ikamereka arabi inkoni, raba Aroni, ntuzi kuvuga kira Aroni, uravyumva Imana ariko irapuva Mose, ntacu niko ndagutuma gukora kidashoboka. Nivyanakenerwa ndaguha Aroni, nivyanakenerwa ndaguha inkoni, nivyanakenerwa ndaguha ibitangaza. Kuko si ni Imana itubiza bihamagaye, ariko ni Imana imaze kuguhamagara idisponibilize ibyankenerwa bijanye n'urugendo rwo ndaguhamagarira. Rero reka kwiyatanga kuri faiblesse, ariko shira amaso yawe kuri force ufise muri. Haleluya. Amen. Yamara hari ingabire z'uburyo bwinshi, ariko mwemu n'umwe. Kandi hari amabango menshi, ariko umwami n'umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ni imwe ikorera byose muri bose. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mwemu kugira ngo bigire ikimazi. Kuko umwe aheshwa na mwemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu ijambo ryo kumenya, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu ukwizera, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu umwe ingabire zo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ivyo byose uwo mwemu umwe niwe abikorera muri bo, agabira umuntu wese uko agomba. Nta na rimwe mwemu yeraza mu buzima bwanje kugira ngo ingabire bibi yanje ngo yukugira jewe no kugira amasifa yanje. Ingabire yose wewe ufise automatiquement ikwereka tâche cyangwa ikwereka uruhara ugomba kugira mu buzima bw'abandi. Kuko ingabire hari kubw'inyungu ya bose, utilité commune. Rero wahawe ingabire si yiwe, ariko wahawe ingabire na mwemu yera niyo gukorera abandi. Rero mugomba kumva yuko ubwami bw'Imana buvuguma bufise aya madepartement abiri. Departement ya mbere ni jewe n'ubucuti bw'Imana, uravyumva, hama ni jewe n'abandi. Rero nta muntu n'umwe yakijijwe ashobora kuba yarakijijwe nk'aba ariko arakorera abandi. Impossible. Kiretse mwemu yera atariko arategeka mu buzima bwawe, ibishoboka. Kiretse ukiri umwana muto mu gakiza uriko uragaburira ibigwi bya mbere bwa mutahure yuja, ariko ntushobora kubikuragira imvi muri Yesu Kristo ucicaye bariko baragusema.